Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo mbipfurije mu byanyu no mu banyu muteramanye na jewe Janvier Imana irambona nkuko bisanzwe nkuko mubimenyereye nkuko mubibona kandi nkuko muvyumva koko bugije umuntu ntiriyoberana ishusho y'umuntu yo yorumva n'ibindi abasanzwe bakurikirana kino kiganiro igitondo gishasha murabona ko ari jewe sanzwe nkunda kukibashikiriza igihe cyose kiba categuwe none rero nagomba ngo dusangire amajambo y'Imana muri kino kiganiro cuno munsi tuyasoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igice ni ca mbere duca dusoma ku murongo w'8 ayo majambo avuga ngo ntuzugire ubwoba ku bwabo kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore ni jewe uhoraho mbivuze Imana yacu nihimbazwe n'aya majambo ngomba gukora mu ijambo rivuga ngo ntuzugire ubwoba ku bwabo no kuvuga ku bw'abantu Imana yacu nihimbazwe aya majambo n'amajambo amwe mu majambo Yeremiya wavugishwa n'Imana mbere tubona yuko abasesanguzi mu vya Bibiliya bavuga yuko uyu Yeremiya ari umwe mu bavugishwa bakuru les grands prophètes kubera yuko bavugishijwe vyinshi ibitabo vyabo birimwo ubuhanuzi bwinshi bavugishijwe igihe kirekire bavugishwa vyinshi kubw'iyo mpamvu rero bigaca bituma bavuga ngo ni abavugishwa bakuru aha naho harimwo Yeremiya Yesaya na Ezekiel Imana yacu nihimbazwe hanyuma rero ni mu gihe c'intango y'umuhamagaro wiwe aho Imana yari muhamagaye iramubwira ngo wewe ntarakubumbira mu nda ya mama wawe nayo naragutoranije kugira ngo uzobe uvugishwa nanje nayo naramaze kukurobanura ico umuntu azoba co Imana ikiroranya igitegura imbere yuko avuka umuntu umugambi w'Imana buyani majambo usumvya imyaka umuntu umugambi w'Imana ku muntu muyandi majambo umugambi w'Imana kuri jewe unsumvya imyaka kubera yuko ubaho jewe ntarabaho wabayeho ntarabaho Imana indema canke yakuremye hariho umugambi deja igufise ko Imana yacu nihimbazwe hanyuma rero Yeremiya mu majambo arabwirwa n'Imana ngo yewe Yeremiya ntuzugire ubwoba ku bwabo yaravuze yerekana yuko ngo akiri muto akiri umwana akiri kibondo yuko atazi kuvuga atoshobora kuvuga gerageza kwerekana intambamyi inzitizi zotuma kumbura Imana yumva yuko ivyo bintu imuhamagariye kujamwo wewe atabishoboye atazobishobora ariko Imana iramubwira ngo Yeremiya ntuzugire ubwoba ku bwabo ntuzogire ubwoba ku bw'abantu ntuzotinye abantu kuko hari impamvu ikwiye gutuma udatinya abantu somye rero muri ano majambo kumbura uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka usanga ubwa mbere bwobwo impamvu yari ikwiye gutuma Yeremiya adatinya mu mabanga Imana imutumyemwo nuko ayo mabanga atari we yari yihamagaye kuyajamwo umuhamagaro yari afise wari umuhamagaro hamagawe n'Imana kugira ngo abe muri ayo mabanga kubw'iyo mpamvu rero kubera yuko yari yahamagawe n'Imana Imana nayo akaba ari Imana ikurikirana ijambo ryayo mpaka kugeza yishikije niyo mpamvu Yeremiya imwe mu mpamvu zari zikwiye gutuma adakwiye gutinya indi mpamvu ngaha nabonye umuntu adakwiye gutinya abantu adakwiye kugira ubwoba ku bw'abantu ni mu gihe Imana yo ubwayivuze ngo nzoba ndi kumwe nawe canke ndi kumwe nawe yewe muntu wanje yewe mukozi wanje ndi kumwe nawe iyo Imana rero ivuze ngo ndi kumwe nawe iyo ni yindi mpamvu yumvikana ikwiye gutuma udatinya ikwiye gutuma utagira ubwoba ikwiye gutuma utagira ubwoba ku bw'abantu Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha rero natwe myavuga ngo ntuzugire ubwoba ku bwabo kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore
ni jewe uhoraho mbivuze. Iyi ni impamvu ya gatatu ngaha nabonye, ni mu gihe Imana ivuga ngo jewe ndakonfirmye, nshize ko sinyatire, ni jewe mbivuze, ni jewe nyene mvuze ibi, ni jewe, nta si uwundi muntu ntumye, ni jewe ubwanje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, nzanywe no kubwira wewe ushobora kuba ufise ibihe bigoye uri kuracamwo kandi warahamagawe n'Imana, Imana mwaravuganye, kumbura amasezerano atandukanye ufise ugendana, ivy'Imana yakuvuze ko, ivy'Imana yakubwiye, wewe ubwawe mu nzozi, wewe ubwawe mu ijambo y'Imana, ukumva ko umutima wawe uganirijwe mu buryo budasanzwe, ukumva yuko hariho ikintu uhamagariwe kubamwo, wewe ufise ico wahamagariwe kubamwo, wewe ufise novuga ngo ibyo wabwiwe mu bikorwa uri kurakora, mu bikorwa by'Imana cyangwa wanashaka no mu bikorwa by'iterambere, ariko mugabo ukaba utihagurukije, ukaba utihamagaye, akaba ari umuhamagaro urimwo waronse. Hanyuma mugabo kandi ukaba uri kurahura n'ibibazo, ukaba uri kurahura n'intambara, ukaba uri kurahura n'amagorwa, ukaba uri kurahura n'amageragezwa, ukaba ufise ibibazo. Kuko iyo umuntu afise umuhamagaro, iyo umuntu yahamagawe by'ukuri, ntabura intambara zigwanya uwo muhamagaro, na cane cane ko ari umuhamagaro w'igikorwa c'Imana kanaka, na cane cane ko ari umuhamagaro umuhamagarira kuzoshika ahandi hantu heza atari aho hantu ari muri uno mwanya cyangwa se muri ino minsi. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko rero uri kuraburabuzwa, uri kurajuragizwa, hakaba hageze igihe umengo wewe umuhamagaro wahamagawe umengo utanguye kugira ko makenga, kutari Imana, si Imana yavuze. None kubera iki bigenda gutya? Kubera iki bitevye? Kubera iki nivyo gushika muri uwo muhamagaro? Kubera iki ivy'Imana yavuze mbona utari kirabikora? Imana yacu nidutabare. Nimba by'ukuri umutima wawe wemeranya n'Imana na kemu yera yuko wahamagawe, yuko Imana yavuze ngo nzobana nawe, sinzokureka ntarashitse ibyo nakubwiye. Nimba ufise isezerano ry'Imana ntiribora, umuhamagaro w'Imana ntubora. Nawe uri kuraca mu bigoye, naho uri kuraca mu bikomeye, naho uri kurahura n'intambara, naho uri kurahura n'amageragezwa, nzanywe no kugutera intege, yewe wa munyamuhamagaro we, yewe wa munyamasezerano we, yewe wewe ufise ico wavuganye n'Imana, ariko muri iki gihe ukaba utabona imbere, ukaba utabona inyuma, ukaba udafise icepfo canke icaruguru, ukaba umenga uri muri uvejare, nojahe mfata iki ndeka iki, mbega by'ukuri ya Mana iri hehe, mbega yarantereranye? Kuko ivyo bihe bibaho, ariko tubonye ibyo byose byo gutera ubwoba, byo gutera kwihebura no kwiganyira, ni nk'aho Imana yamubwiye ngo yewe Yeremiya, abantu ni koko ibyo uvuze bateye ubwoba, kandi nihanga ritagomba izosi, nihanga ryangararije, nihanga ryagararije abo nagiye ntuma. Aba bantu ni abantu inshobokabili, ariko mugabo naho abantu bagoye, naho abantu bameze gutya, si kizima wowe utihagurukije, si kizima jewe ari jewe ndaguhagurukije, si kizima wewe utihamagaye ariko ari jewe ndaguhamagaye, kandi si kizima ndakubwiye ko nzoba ndi kumwe nawe. Yewe Yeremiya, ko nzoba ndi kumwe nawe, ko ari jewe ndaguhagurukije, ko ari jewe ndaguhamagaye, kandi ko ari jewe nshize ko sinyatire ivuga ngo ni jewe mbivuze, ni jewe uhoraho mbivuze, nkasinya mu izina ryanje. Ntuzogire ubwoba ku bwabo, ntuzoreke ngo ubwoba buronke agaturu bucamwo, ntuzorekure ngo haboneke inzira ubwoba bwozana namwo buzananye ku bantu, kuko nzoba ndi kumwe nawe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gicaca cuno musi, nta n'amajambo rero sinzi
ibihurimwo, sinzi umuhamagaro ufise, sinzi ivy'Imana yakubwiye, sinzi amasezerano ufise, sinzi urugamba urimwo, sinzi intambara urimwo, sinzi ibikuruhije, ibikubabaza, ibikuremereye, ariko nzanywe no kukubwira ngo yewe nushishikare, ntutinye, ntugire ubwoba kubw'abantu, kuko abantu bobo ni ba bantu wunguka, abantu bobo ntibashaka yuko utera imbere, abantu bobo nta ciza kiri muri bo kiretse ukoreshejwe n'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero ntutinye abantu, ntutinye ibyo bavuga, ntutinye intambara zizanana kuri bo, ariko shishikara ugume uri kuhaje, ubeho udafise ubwoba, ushikame ushire amanga kandi ushike kure, kuko Imana mwavuganye, Imana yagusezeraniye iri kumwe nawe gushika no ku muhero w'isi. Niko abigishwa babwiwe na Yesu ngo nzongwe ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Dusenga Imana, iminota yacu irarangiye, ntitwifuza kurenza iminota 11 12. Mwami Yesu, tugushimiye ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akaba yarageze igihe atewe ubwoba n'abantu canke n'ibintu canke n'intambara canke n'amarushwa n'amagorwa, byagomba kumutesha inzira no kumutesha umuhamagaro no kumutesha ico wamusezerana no kumutesha urugendo, akaba avuze ngo Mana mbabarira, nemeye gusubira guhagarara mu vyizero, mu vyizigiro no mu muhamagaro no mu byo twasezeranye, mu byo wambwiye. Uyu muntu ni umugwiza